Mwiriwe neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza mwerere mu bice bigiye bitandukanye nongeye kubahereza mwiriwe ndanabahereza nikaze kuri nomanisha kure yacu ya Burundi News TV mbanisha kure imwe ndende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho agaruka ku mutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndabahaye ikaze muri uno mwanya cange se munano masaha bivanye naho muherereye cyane. Turi kwa kabiri turi kwigenekerezo rya 14 ukwezi kwa mbere 2025 ndabahaye ikaze kuri mwe mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubashikiriza ngaha by'umwariko kuri nomonesha kure yacu by'umwariko dore amakuru tugiye kwibandaho muri kano kanya ingingo nkuru ziyagize n'ubundi turaza kwibanda ku makuru akomeje kugenda aravugwa aho inkuru mbi zikomeje kugenda ziradusumira by'umwariko zigaruka ku kababaro ndetse n'amarira n'agahinda n'agashavu kari kose miryango imwe n'imwe by'umwariko ifise abana barungitswe mu gisoda cyane abamaze kumenyekana yuko bariko baragwa muri no ngwano. Turajeje mu kanya kubahereza amakuru avuga ku bigendanye by'umwariko n'ibitsigiri by'abasoda bimwe na bimwe baba abakomeretse ndetse n'ibiziga byamaze gushikanwa nga muri kino gihugu cyacu ciza c'u Burundi. Amakuru duhejeje kwakira by'umwariko nga muri kino gihugu nuko ibi biziga by'umwariko byakatanywe mu shamba rya Kibira aho bivuga ko ariho bishobora kuba byoshingurwa mu rwego kugira ngo atagira by'umwariko abamenyekana canga se andi makuru ashobora kuba yomenyekana ndetse by'umwariko bikaba bishobora kuba byotera umutima uhagaze kuri bamwe rero bifuza kwinjira mu gisoda c'u Burundi ndetse n'abakirimo bagaca baragitoroka muri rusange. Ariko kandi ku rundi ruhande by'umwariko ibigendanye n'igisoda c'u Burundi kirakomeje kwinumira ndetse na Vice Ndashimiye nawe ubwe arakomeje kugaragaza ko by'umwariko gifise intumbero yo kurungika abasoda ku butaka bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Ibimenyesha makuru nga mu Burundi byongeye kugaruka ku rugendo bwana Frédéric Tshisekedi Chilombo aherutse kugirira nga mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi mu kwezi guheze gusozera umwaka wa 2024 aho bivuga ko ugo ruzinduko by'umwariko n'ibikapu by'amavarisi by'umwariko bari yuzuye amahera ari mu madolari ya Amerika bashikirije by'umwariko Vice Ndashimiye byo bikomeje gukora ku bana b'abarundi. Abasirikare b'abarundi by'umwariko neva by'umwariko yarabatanzemo igitambo muri Kongo bariko barapfa nk'ibimonyo nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Uburundi burakomeje gucura rero imiborogo kubera impfu za hato by'umwariko na hato z'abasirikare babwo bariko barapfira umusubirizo murasirazuba bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo aho bahinduwe abacakara ndetse n'abacancuro mu bikorwa bigamije kwica abo mu bwoko bw'abatutsi b'abanyekongo nkuko byoma bigaragara. Bivugwa ko kandi by'umwariko hari amakuru akomeje kugenda aratangazwa avuga ko hari n'abazarendo bamwe na bamwe by'umwariko bivuga ko badaheruka kuronka amahera yabo bakaba bavuga ko by'umwariko ariyo Tshisekedi yo baherutse kuzana nga ku butaka bwa Republika y'u Burundi bakaba bari koreza umwariko baragerageza kugenda bica abarundi kuko bikomeje kugenda by'umwariko bigaragara cyange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Urugamba rukomeje kugenda ruraba by'umwariko rurakomeje gutera impungenge ndetse n'inkeke cyane ku banyagihugu b'abarundi nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Turaza kugaruka kandi kwitangazo rimaze gushigwa ahabona n'umuhari wa Red Tabara. Uyu muhari urasanzwe ufise ibirindiro biremere cyane mu ntara ya Kivu y'amajyepfo mu bice bigiye bitandukanye aho hari n'ingabo z'u Burundi zorangitswe muri icyo gice kugira ngo zibashe kuba zohangana ndetse zahangana n'uwo muhari, ariko byose bikaba byaranze zikaba zikomeje kugenda nazo by'umwariko zigira icyo zishikiriza ndetse n'ibyo zisobanura ku bigendanye n'urwo rugamba rukomeje kugenda rugaragara nk'uko amakuru yama aradusumira. Hari amakuru yihuta akomeza kugenda aratugera rero agaragaza uburyo rero hoba hari gutegurwa urundi rugamba ndetse n'ibitero biremere cyane byo kwibasira Uburundi burashobora kujya mu kaga karemere cyane mu gihe kandi hakomeza kugenda arategurwa ibigendanye n'amatora yimirijwe mu Burundi agiye gutangura by'umwariko muri ruheshi ndetse by'umwariko akaba ari amatora agizwe n'abashinga amateka ndetse na nyeguruza amateka nkuko byuma bigaragara. Kaze kuri mwe mwese mutwumviriza umurereye hose mu bice bigiye bitandukanye ndabaye kaze ko twumviriza bari nga mu Burundi mu bice
bigiye bitandukanye mu bisagara n'ibigwati bigiye bitandukanye. Mwese ndabahaye mwiriwe cane, ndabaye ikaze batwumviriza bari ngaha mu gisagara c'ubudandaji cyangwa mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubudandaji, abari Igitega ku mugwa mukuru wa politike, abari mu bice bigiye bitandukanye ku ma province amwe namwe, by'umwariko mu ntara zimwe na zimwe nyine. By'umwariko ndabahaye ikaze kuri mwese ko utameze neza bitera impamvu zigiye zitandukanye, ndakwifuriza gukomera ndetse no kwihangana. Niba utameze neza ihangane, wizere yuko Imana ari ishobora byose. Ndabaye ikaze kuri namwe mwese mutwumviriza muri mu bihugu by'ababanyi, ibihugu bigiye bitandukanye nga mu karere k'ibiyaga binini, abari mu Rwanda, abari muri Congo Kinshasa, muri Congo Brazzaville, abari muri Kenya, Tanzania, Uganda ndetse n'ahandi hose, iburengero bwa Afrika, umanuko bwa Afrika ndetse na Afrika yo hagati. Mwese ndabahaye ikaze, ndabahaye yamucana ikaze kuri mwese kandi mutwumviriza muri ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Mwese ndabahaye ikaze. Nimba bwa mbere sengaha kuri nombonesha kure yacu aina yanyu Burundi News TV, mbonesha kure imwirodende bandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yibutsa kandi agezweho, by'umwihariko agaruka ku mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi. Aba by'umwihariko yateguwe n'abamenyesha amakuru, by'umwihariko b'inzobere ndetse by'umwihariko bafatanyije n'ayandi matorokanyirizo amwe namwe agiye atandukanye hirya no hino ku isi. By'umwihariko mwese turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Bisonda kwanditse sabone kugira ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye. Bisonda ko kandi ari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira bace barakumenyesha ko ibiganiro byacu bitangwa. Ikaze kuri mwese, tuyatangurire kubikomeje kugenda biragaragara ndetse n'ibikomeje kugenda biribonekeza nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mungore yejeje gutambuka kuri ndomonesha kure yacu, ndababwiye akababaro ndetse n'amarira n'ishavu biriko biribonekeza, ndetse n'abasoda bari ku butaka bwa Republika Iharanira Rusange ya Congo. Ubonye ko yoronka agatelefone agatijwe n'umugenzi wiwe, by'umwariko mu bariko barafatanya muri iyo ngwano, aracarungika ubutumwa rero atabariza bagenzi biwe nkuko bizoma bigaragara cange kuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Mu bikomeje kugenda biratugera rero biravugwa ko by'umwariko biziga bimwe na bimwe by'abasoda b'u Burundi byashikanywe ku kibuga cy'indege, by'umwariko kimwe rudende cya Bujumbura nyine kibazwa nga mu Burundi kitiriwe Melchior Ndadaye, baramaze kuzamukanwa rero ngaha by'umwariko mu shamba rya Kibira nkuko bizoma bigaragara ni muri province ya Cibitoke. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho arasigura yuko by'umwariko bivuga ko ari uburyo bwo kugira ngo bace barajya gushingurwa muri ivyo bice, ariko kandi by'umwariko bakaba by'umwariko badashaka ko homenyekana ibiriko birabera by'umwariko ku rubuga rw'imirwano ku butaka bwa Republika Iharanira Rusange ya Congo. Ikibabaje by'umwariko nuko bamwe bariko baricwa nabo boko bafatanya muri izo ngwano. Hari amakuru adusumira avuga ko hari aba FDLR bariko barivugana abarundi mu nyuma yo kumenyekana yuko rero hari amahera menshi Bwana Tshisekedi aherutse kurungikira Bwana Everson Ndashimye nkuko bizoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradusumira rero by'umwariko nuko leta y'u Burundi idashaka kugira icyo yotangaza ku bigendanye n'ibiko birabera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ikindi ntishaka yuko imiryango y'ababuza babo ica iyo baherekeza cyangwa se ngibacigera nkuko bizoma bigaragara. Byose biriko birakogwa mwibanga, bariko barazanwa mu mabanga akomakomeye cyane kugira ngo hatagira uca aramenya ishano riko riraba muri rusange. Mu Burundi hariko haracura imiborogo iteye ubwoba nkuko bikomeje kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Abatari bakeya batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko bateye impungenge y'ibiriko biribonekeza ndetse n'ibiriko biraba mu Burundi muri rusange. Benshi barakomeje gushinza Variso Ndashimiye ndetse n'akagwi kajejwe by'umwariko kurongora igihugu gukora amabara menshi cyane ajya atandukanye nkuko bikomeje kugenda bigaragara cange nkuko amakuru yoma aradusumira. Ibimenyesha amakuru bimwe na bimwe byo mu gihugu cacu ciza c'u Burundi biriko biriyamiriza by'umwariko ingene abasoda bariko barapfa ndetse n'ingene biriko biragenda ngaha mu Burundi. Ibimenyesha makuru biriko birandika biti abasoda b'abarundi canga abasirikare b'abarundi by'umwariko baratanzweho igitambo na General Neva ngaha ku butaka bwa Republika Iharanira Rusange ya Congo. Uburundi burakomeje gucura imiborogo ndetse n'amarira kubera impfu za hato na hato z'abasirikare babwo bariko barapfira umusubirizo mu rasazo bwa Republika Iharanira Rusange ya Congo, aho bahinduwe abacakara by'umwariko cange abacanshuro mu bikorwa bigamije kwica abo mu bwoko bw'abatutsi, mu bikorwa bigamije no gufatanya n'ingabo za Tshisekedi ndetse n'abakoze nose barakozeho nyabwoko mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda bazwi nka FDLR mu mwaka wa 1994 mu bikorwa byo guhangana n'umuhari wa M23.
ni ibikorwa byatanguwe n'ubutegetsi bwa Bwana Tshisekedi wahaye amarero Evariste Ndayishimiye kugira ngo acaramufasha muri ivyo bikorwa. Mu mpera z'icyumweru giheze canga ziyondwe iheze rero nibwo rero inkuru y'incamugongo, inkuru ikomeje kugenda by'umwariko irashengura imitima y'abatari bakeya, yarasakaye ijya nino mw'isi mu Burundi ko hagati y'igenekerezo rya 5 n'irya 7 Mutarama 2024 honyine rero by'umwariko amagana y'abasirikare b'Abarundi barapfuye baraguye ku mirongo y'imbere ku rugamba bahanganyemo n'umuhari wa M23, aho rero amwe mu mazina ndetse n'amasanamu by'umwariko byaba biriko by'abanyakwigendera bikomeza kugenda bigaragara ku mbuga ngurukana bumenyi. Aya namakuru by'umwariko leta ya Evariste Ndayishimiye itajya na rimwe rero yifuza ko yajya by'umwariko ahagaragara cyane yuko by'umwariko iyo cyane ko niyo ntambara ikomeje by'umwariko guhekura Uburundi igamije inyungu rero ze bwite cyane ko by'umwariko cyane ko yohereza abasoda muri Kongo ku ngufu, ababyanga bakicwa naho rero abanyamahigwe bo by'umwariko bagaca barafungwa nkuko bizoma bigaragara. N'ubu ngubu hari amakuru avuga ko ari abasoda bamwe na bamwe baruga muri 39 baba baranze kurungikwa by'umwariko ku butaka bwa Kongo muri nondwi duhejeje nyuma mu nyuma y'iko bateo zishika kuri 2 zari zimaze kurungikwa ku butaka bwa Kongo kugira ngo abone rero umubare uhagije w'abasirikare ajyana ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bwana Tshisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye yarimuye abasirikare bari mu butumwa bw'amahoro by'umwariko bari mu butumwa bw'amahoro muri Somalia, maze aratangura kubohereza by'umwariko muri RDC, igikorwa gishimangira ko rero by'umwariko mu by'ukuri uyu mugabo icyo agamije rero ari ndonke gusa nkuko bizoma bigaragara. Ku rundi ruhande kandi hari amagana y'abasirikare uyu Evariste Ndayishimiye yagize abacakara n'abacanshuro muri Kongo by'umwariko bafashwe matekwa n'umuhari w'abagwanyi wa M23. Abasirikare bakaba bakomeje gutakambira by'umwariko muhisi n'umugenzi, aho rero by'umwariko bifuza ko rero bocyugwa mu gihugu cabo mu gihe rero ariko Evariste Ndayishimiye we atabikozwa. Akomeza kugenda arasigura ndetse aranatangaza neza yuko by'umwariko ibikomeje kugenda birabera nga ku butaka bwa Kongo atacyo bimureba. Yaravuze ko abasoda biwe ari abasoda bafise imyimenyerezo ikomakomeye cyane, ari abasoda by'umwariko bafise ibikoresho biremere cyane ku buryo rero by'umwariko ata muntu numwe by'umwariko ashobora kuba yo batinyuka. Yanavuze ko ari bo bari kurwana imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amasoko yacu muri Kivu y'amajyaruguru araheruka kuduharera inkuru ingena abasoda b'u Burundi bariko barapfira muri Kongo. Hari byo rero tutamenye ku kibanza by'umwariko yuko tukibaza yuko abo basirikari b'u Burundi bose bariko barapfira mu ngwano zibahuza n'umuhari wa M23. Lieutenant Patrice Gapara aravuka ku mutumba wa Munanira komine Bisoro mu ntara ya Mwaro, yarishwe n'aba FDLR ngo nuko rero yase by'umwariko kubahiriza ibyo rero bamubwiye kuko rero yase kubandanya by'umwariko urugamba atazi abo bakorana n'aba genocidere ba FDLR rero mu kwica abatutsi baratuye muri Masisi by'umwariko n'ahandi muri Kivu y'amajyaruguru. Nuko rero by'umwariko Lieutenant Gapara by'umwariko baciye baramwica hamwe n'abandi basirikari b'u Burundi bari kumwe nkuko bizoma bigaragara. Birababaje cyane ingene twama rero twarasereye by'umwariko ariko kandi abasoda b'u Burundi nibuve by'umwariko ibyo rero tubabwira mu misi by'umwariko 5 gusa abasirikari b'u Burundi barapfiriye mu ngwano by'umwariko iri kubera ahanga muri Kivu y'amajyaruguru ashika ku 340 n'abandi barafatwa n'umuhari wa M23, abandi bagaca barakomereka bikomakomeye cyane. Ikibabaje kindi miryango y'abarundi bafise rero babo muri iyo ngwano by'umwariko iri kubera muri Kongo ntibamenyeshwa ibyashikiye ababo, kandi by'umwariko ntibamemerera kugaragarizwa ababo nkuko bizoma bigaragara cyangwa nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibi kandi by'umwariko leta y'u Burundi ntishaka kuba yogira icyo yabivugaho cyangwa icyo yobitangazaho bigendanye by'umwariko nuko yifuza by'umwariko gukomeza kubikora mu bwisho ndetse no gukomeza kubikora by'umwariko mu buryo bwa nyirarureshwa. Evariste Ndayishimiye yaranze by'umwariko kugaragaza ndetse no kwemera neza yuko ari n'abasoda bo barafashwe n'umuhari wa M23, aravuga ko ari abasoda ba Red Tabara.
hari bamwe rero bakomeza kugenda basigura yuko by'umwihariko ibitaro bimwe na bimwe bya gisirikare ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi bikomeje kugenda by'umwihariko biraberamo by'umwihariko amarorerwa mu nyuma y'uko hari kuzananwa abasoda bamwe na bamwe b'indeme ziremere cane nk'uko vyoma bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira abivuga. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aratugeraho by'umwihariko cyangwa akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya nuko by'umwihariko hari bamwe rero mu basoda by'umwihariko baronse by'umwihariko amatelefone bariko baratira abandi bagwaye ngaha, ariko kandi biravugwa ko amakuru yamara dusumira bivuga ko ibitaro canke amavuriro bariko baravurirwamo hacunzwe umutekano cyane ku buryo ata muntu n'umwe w'umusivile arekuriwe kuba yohagera ngaha mu Burundi. Bivugwa ko bariko baritabwaho n'abaganga bamwe na bamwe bariko baraturuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Twararungikiye ubutumwa rero umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi by'umwihariko Brigadier General Gaspard Baratuza kugira ngo agire icyo yishura ku bigendanye n'ibibazo biriko biribazwa ku ngene by'umwihariko iyo basoda b'Abarundi bariko barapfira ku butaka bwa Kongo, ariko by'umwihariko ntiyari yishura kuva twatangura aya makuru. Dukomeze n'andi makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko ku bigendanye n'umutekano mu Burundi. Umuhari wa Red Tabara ukorera nga muri Kivu y'Amajyepfo usanzwe ugizwe n'abaroberi by'umwihariko b'Abarundi biyamiriza ndetse bakamagana ibikomeza kugenda birakogwa by'umwihariko na leta ya Evariste Ndayishimiye nk'uko byama bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira irajeje gushyira ahagaragara ubutumwa bukomeye cane. Mu butumwa bw'uyu mwariko bwamaze kugenda burashyirwa by'umwariko ahagaragara n'umuvugizi wabo bwana Patrick Nahimana bwaragize buti by'umwariko Red Tabara iributsa yuko bw'umwariko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda kirakora amabara ndetse n'amahano aho ko kiriko kirarungika abasoda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kugira ngo bajye kwicigwayo cyangwa se by'umwariko bajye mu ndonke z'abategetsi bakuru b'igihugu cy'u Burundi. Uyu mayo yaravuze ko by'umwihariko mu gwanira ari uburenganzira canke kubariza agateka kazina muntu mu Burundi ndetse no kurabira harimwe rero ingene abarundi bose bashobora kwisanga mu byiciro bimwe by'umwihariko ata bintu by'umwihariko bigendanye by'umwihariko n'imihari ndetse by'umwihariko n'ibindi bikorwa bimwe na bimwe nk'uko byoma bigaragara. Baravuze ko by'umwihariko biraza gutuma batanguza urugamba ruremere cane kugira ngo bagire ibyo bahindura canke se bagira by'umwihariko ibindi baca barahinduramo kugira ngo by'umwihariko leta ice iramera neza. Biravuga ko kandi abegereye uyu muhari ho bahari ko rategurwa ibitero biremere cyane bishobora kuza kwibasira Uburundi mu gihe cyavuba cyane, mu gihe Burundi nabwo bukomeje gukataza mu bikorwa byo kurungika abasoda ku butaka bwa Kongo, ariko kandi bakaba banafise ibikorwa bigendanye no kwitegurira amatora yimirijwe mu Burundi. Mu Burundi ariko arategurwa amatora aremere cyane agomba gutangura muri uno mwaka, ariko kandi akaba azakomeza no mu mwaka wa 2026 na 2027 nk'uko byuma bigaragara azasozerwa n'ayo mukuru w'igihugu muri rusange. Ariko kandi bamwe mu bakurikiranira hafi biriko birabera muri aya matora barayimiza neza yuko ingwano n'indyane ari byo bitanguye kugenda byibonekeza, aho batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko by'umwihariko aya matora azoba mabi cyane kurenza ayabaye muri 2020 nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira muri rusange. Dukomeze n'andi makuru akomeje kugenda by'umwihariko adusomira canke andi makuru akomeza kugenda aratugeraho muri uno mwanya nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hari amakuru akomeje kugenda araturuka cyane cyane muri Afrika y'Epfo, aho akomeje kugenda hagaragara amakuru aremere cyane ndetse anateye ubwoba nk'uko ibimenyesha amakuru bimwe na bimwe byatanguye kugenda birabitangaza, ndetse n'amatorokanyirizo yacu by'umwihariko hano kuri Burundi News TV akaba akomeje kugenda aradusomira ndetse agira ibyo atangaza. Abantu 9 barapfiriye mu kirombe cyo mu gace ka Stili Fontaine gasanzwe karangwamo rero ibirombe bya zahabu muri Afrika y'Epfo. Abandi bashika kuri 26 babasangamo bakiri bazima. Ni mu nyuma y'uko rero by'umwihariko hashizweho ingamba zo guhagarika kohereza ibiribwa rero by'umwihariko n'amazi muri ibyo birombe mu rwego rwo gukumira abajya gucukura amabuye y'agaciro mu buryo rero bunyuranyije n'amategeko. Kwigerekerezo rya 13
kwigenekezo rya 13 kwezi kwa 2024 nibwo rero by'umwihariko amashusho yatanguye gucicikana kuvuga ngurukana bumenyerekana abagabo by'umwihariko basanzwe mu kirombe cyo muri Steel Fountain. Amwe rero mu mashusho yarashyizwe hanze rero n'ihuriro ry'abakozi ryo muri Afrika y'Epfo USA yerekana abagabo benshi bicaye hasi. Umwe rero ari kuvuga ko bashonje bakeneye ubufasha cyane, ati iyi ni inzara, abantu rero bari kwicwa by'umwihariko n'inzara. Akomeza avuga ko kandi abo babonye atari bo rero gusa bapfuye, ahubwo abapfuye barashika kuri 96. Umuyobozi wa JUSA yitwa Mametiwe Sebei yarashinjije ubuyobozi gutegura ubu bwicanyi by'umwihariko bwifashishije amategeko ahohotera abantu. Aravuga ko kandi bitari bikwiye ko abantu by'umwihariko babigwamo nk'uko byoma bigaragara. Ishami rijejwe umutungo kamere rero rirongowe by'umwihariko abari gukora ubutabazi riravuga ko kugeza ubu ngubu bamaze kubona abantu haruga muri 26 n'abandi 9 barakuwe muri icyo kirombe barapfuye. Nta mibare rero ntakuka yari muri icyo kirombe canga se by'umwihariko abakiguyemo by'umwihariko yatangajwe kuko ibikorwa by'ubutabazi bigikomeje. BBC gahuza.com yaranditse ko kuva izi ngamba zo gukumira abajya rero muri icyo kirombe binyuranyije n'amategeko zatangura, bivugwa ko rero abakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro barenga 100 bamaze gupfira muri icyo kirombe, ariko rero ubuyobozi bukaba butora byemeza nk'uko bikomeza kugenda bigaragara cange nk'uko amakuru yoma aradusomera akomeza kugenda arabivuga. Ni ibintu bikomeje kugenda biratera impungenge, ariko kandi by'umwihariko harakomeje kugenda harakorwa ibikorwa bigendanye n'ubutabazi kugira ngo harabigwe hamwe rero ingene ibyo bintu bishobora kuba byoshyirwa mu buryo. Bashimira abanywanyi b'ibiganiro byacu, dusubire mu masaha imbere abatwumviriza kuri Burundi News TV tugaruke turabira hamwe ibikomeje kugenda biravugwa.